Kuri uyu wa Nyakanga uyu mwaka turimwo inama nshingamateka yakoraniye mu Kigobe mu ntumbero yo kwemeza izina ryatanzwe n'umukuru w'igihugu ngo risubirire mu mabanga mushikiranganje wa mbere yahahora inyuma yo kwemezwa 100% n'abashingamateka 113% Gervain Ndirakobuca yahora aramutswa ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi akaba ariwe agiye gusubirira Alain Guillaume Bunyoni. Uyu mushikiranganje wa mbere yahahora akaba yari yarizewe n'umukuru w'igihugu muri ayo mabanga kuva mu mwaka 2020. Turangiza tubamenyesha ko uyu munsi nyene kwigenekerezo ry'indwi Nyakanga uyu mwaka ari abategekanijwe ibirori vyo kurahira imbere y'inama nshingamateka ko umushikiranganje wa mbere mushasha mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe hazoba ari igihe cy'isaha 9:30 z'umuhingamo.